tumuhe umwanya atuyagire icyatumye dukorana kandi muri kino kibanza inyuma yo kutubwira icyatumye dukoranira hano muri kino kibanza nawe natwe nk'abanditsi n'abamenyeshamakuru turaheza dufata ijambo duheze tubaze ibibazo bitandukanye ariko tuza kubaza ibibazo bivanye n'ibyo tuyagira ibi inyuma y'ibyo polisi umwana naza kuzishura murakoze. ndabaramukije banyakubahwa bamenyesha makuru bagenzanje banditsi namwe gwaruka mwashoboye kwitaba ubuno butumire nashoboye kubatumira kuri uno munsi uri hejuru Imana yashoboye kuduhezagiza kugira tushike kwa mahoro. Reka abo vyoshobokera bikomera amashi menshi cyane kuko murakoze cyane kuko n'ibintu twagwaniye imyaka myinshi cyane n'ibintu twarondegire igihe kirekire cyane haho umuntu ashobora kwicara imbere y'abanyakubaha nka mwebwe ukungene mungana arabonduta imyaka n'abanduta imyaka ariko si ikintu coroshe cyane gukoranya abantu nka mwebwe kugira bumve kiva mu kanwa k'umuntu. Ni byinshi mubona ni byinshi dukora mukabibona ariko si bose bafite umutima wo kwicara ngo bakurikirane umuntu ivyo agomba kuba yagira. Aho rero ivyo ndabishimira Imana cyane ndanabashimira cyane bimwe byimva mutima. Icambere nobanza kubamenyesha nuko koresha umwanya ashobora kuba yibarutse ikinyamakuru nawe agiye muri nombe mu gitigiri cyo kimwe mu binyamakuru bigize iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Ibinyamakuru ni byinshi ariko ni byiza yuko vyoba byinshi bifise akamaro bifise nico bimariye ababikurikirana. Rero na jewe ndafise impano ko narayisanzemo ni nayo mpamvu navuze nti reka mfata akaryo keza na jewe nshobore gushinga ico kinyamakuru kiza cuhira ku bindi binyamakuru biri ngahe wacu i Burundi. Aho rero iki kinyamakuru rero nashinze mu bisanzwe sije nagishinze n'abantu badukurikirana bo mukunze kwita abafana nibo bakiremye nibo bakigize kuko nibo batumye twicaye ngano kuri no saha kuko ata abantu badukurikirana ntidushobora kuronka ivyo tubahereza kuko twocikana intege tukabiheba. Rero abantu bose bazi yuko badukurikirana bakunda ibikorwa tuba dukora ndabashimiye cyane kuko nibo badutera intege nibo batuma twicara ngaha tukayaga mukamenya ibiriko kungena ibintu biriko biragenda. Rero jewe koresha umwanya novuga yuko navyawe n'ikinyamakuru Waka Light TV ni naco benshi bamenyeyemwo cyane ariko inyuma imbere yuko nja mu kinyamakuru Waka Light TV hari ibindi binyamakuru nakoreyeko bivanye n'ukungene nabikorerako swate ku ma Facebook page ndetse no kuri kamera kuri ku ma microphone mfata ma microphone nkora. Ico naco ni kinyamakuru citwa Flip GTV ni naco camvyaye sinzi ko cashitse ngaha ariko ndazi cashitse kuko naratanze ubutumire kandi bwarashitse. Rero reka ndabayagire gatoyi kimwe mu bintu benshi mushobora kuba mukeneye kumenya kuri jewe impamvu kwanza nicaye ngaha ndasigura bimwe muri bikeyi no ushobora kuba nibukira hafi ariko namwe murafise ivyo muza kumbazako. Rero jewe koresha umwanya ndumuntu nk'abandi kandi sindumwiranda cyane ndafise amakosa nakoze ndetse nandi makosa nzobandanya nkora ariko ndafise n'ivyiza nakoze ndetse n'ibindi vyiza ngiye kubandanya nkora. Ico gisigura neza yuko ndumuntu ndageragezwa kuko mfise umutima nk'uwabandi bafise. Aha kuri ino sindazi ntamwira ndariho ivyo vyama vyavuzwe cyane. Jewe nkora mu kinyamakuru wa Waka Light TV narakoze amakosa
ariko narakoze n'ivyiza byinshi kuko naritanze uko nshoboye kose, naritanze n'inguvu zanje zose, nariyimye narinize kugira mbone neza yuko ahantu ndiko ndakura gafu na jewe nakinjija ko gafu. Sinzi ko muri ko murantahura, nakoranye inguvu kugira aho ndiko ndakura gafu kugira nakone karo nabone baronka ko gafu. Ivyo bintu byaranyankanishije n'abantu benshi. Hari abantu benshi banyanse, hari abantu benshi bangiriye nabi, bashatse kungirira nabi cyane bivanye n'ubwo buryo ndiko ndarondera mwako gafu. Ariko nta kigira intango ngo kiburi iherezo, kandi akazi gatangwe burya kaba gaheze. Jewe koresha umwanya narategetswe gukora ikiganiro muri Wakalayi TV. Ndavuga ati nakoze byinshi, iki ntaco nkora niyumva muri jewe ntogikora iki kintu. Bica bitera ikibazo, bimaze gutera ikibazo naje bivanye n'ukungene nariko ndiyumvamo, ndavuga ati rero ni vyiza yuko twobandanya dukora twumvikana. Kora iki niyumva ntameze neza, sawa ndindirejo, ariko ntivyakunze yuko bantahura neza ati ko yanse reka tureke peut-être jazobikora. Ndibaza muri ko murantahura bukebuke. Rero jeca ndashikiriza ati jewe ko mwanse kuntahura, reka tuhagarike, reka tuvyihoze ibi bintu kuko umuntu wese ngaha afise defo yiwe. Je mfise defo yo kuduza ishavu hakiri kare, niyo defo noba mfise. Unkoreye akantu birananira kwitampuri, ubwo nyene birananira kwishira mu kibanza neza ngo ndacakira ico kintu. Ndavuga ati rero hako ryashavu ryo hava riduga gatoya ugasanga ibintu byinshi birononekaye, reka manika amaboko hejuru, reka nisabire foyi ibintu bije mu buryo. Rero ico kintu sinibaza je nagikoze, nibaza yuko ari shwa yanje, kuko ndibaza muri mwese nga umukozi wese akorera umuntu afise shwa yo kuvuga ati je ndabihevye ngiye muri serbi, je ndabihevye nduze ruguru ku gatumba. Abafise shwa yiwe yo kubandanya akora canke kuvyihoza, ni shwa yiwe. Rero ikintu camfashe yari yitwa amasezerano. Amasezerano twa dufitaniye, ndavuga ati nta kibazo, amasezerano ndayazi kuko buri munsi uko kwezi gutasha nama ndaba amasezerano narayasoma, nkavuga ati amasezerano ni sawa, aya masezerano ni bon kabisa. Ni nayo mpamvu navuze ati je ndamanitse amaboko kuko nari nzi neza ko amasezerano ndayazi. Ayo masezerano hari amafaranga wategezwa kuriha, amafaranga ngana nk'umuriyoni w'amarundi. Uhagaritse akazi cibura ugukoresha akwirukanye yaguhereza amafaranga y'amarundi miliyoni. Ndavuga ati iyo miliyoni je nzowutanga, reka dukora igiharuro turabe yuko hari systeme hatoba hari utwara jenziga tubukuremwo kugira turabe igitigiri dushingirako neza cyane. Je ndabifata turaharura cyabikura amafaranga 500,000, officiel 500,000. Je koresha ndavuga ati malgré ntuzi umuryango mfite charge nyinshi, ayo mafaranga nzoyariha, ariko nzoyariha kimya buke ko turandikirana. Rero ayo mafaranga hari ikindi kintu bambwiye ngo ntukwiye kuboneka ku kinyamakuru cyaco cyose ushikiriza iyo nkuru, ndetse natwe ntidukwiye gushikiriza ibyawe utarisha no mahera. Bisigura yuko izina giwanje ntirikwiye gukoreshwa muri kya kinyamakuru, ndetse na je sinkwiye gushikiriza ibintu kuko ivyo nshikiriza byose bambaza ate koresha umwanya bito Wakalayi TV nivyo baza bambaza. Ivyo rero bihagarara bukeye kabiri cyambona ikiganiro ngo koresha umwanya yagarisa akazi kubera ukunuku. Ndavuga ati no, ibintu jewe suko je sinahagaritsa akazi ngo kubera ibintu byipfuhe banyagiriza, no, fise umugore kandi mwiza nkunda, ni gute nofuha. Ndavuga ati bon, iyo byifuhe yari jewe muri jewe nije niyubatse mu ifuhe, mubone ko ariko jewe nta fuhe ryaririmba. Karakazi nko kuryosha igikorwa kiriko kiraba, kubiryosha nyene uvuga ati rekane ko mfise ifuhe wa muri jewe nyene atawengishije inama. Rero bamaze gushikiriza iyo biganiro mbona umengo jewe biriko biramenasa
biriko biranshira ku yindi etape mugende iko ndarondera amahera nziye zo ko nzoyaronka ntevye avuga ati reka na je nitiza agatelefone k'umugore wanje dufate amasanamu nshikirize abadukurikirana bo banzi bumve na je ico mvuga ca ndagishikiriza bica bitera ikibazo naragishikirije nongera ndagishikiriza kandi ndiyongera kandi ndagishikiriza kuko nabone bariko barashikiriza ibindi yavuga ati rero umuntu kwigwanira cyangwa umuntu gushikiriza uko abona ibintu si cyaha si kosa niho baca banyitwariye nsanga mfise amakosa menshi amakosa y'ibiganiro nakoze gukubitwa nasanze ari kosa nimba naragiye kuvumbura umuntu bakankubita nasanze ari kosa ntavyo narinzi ati je naka ndamwinjira uko bigenda uko nasanze ari kosa ndavuga ati jewe rero karambaye urumva ibyo nakoze byose byinshi n'amafuti ca ndasaba ikigongwe ariko hari inkuru numvise ngo je ngo sinzi gusaba ikigongwe nta muntu numwe atazi gusaba ikigongwe ariko bivana n'ico kigongwe usabye umuntu niyo gukoshereza hamwe uca umusaba ikigongwe nyene yagukoshereje umanza kukwereka ikosa wakoze hamwe ugasaba ikigongwe je narasabye ikigongwe ni nayo mpamvu ubutungane nitavye bwaradutunganirije neza turumvikana neza mbere n'igihano na ex boss wanje akese yaravuze ati sawa reka tubigenze uko ni bon aranaryoherwa tuva hariya mu butungane turyohewe twese tubandanya tuyaga ubucuti burabandanya ndanamushimira kuko n'umuvyeyi mwiza vraiment kuko ukungene aho yaramfise hari habi cyane ariko yaciye yubika ikiganza aravuga ati n'umwana nubwo ko yikahanuye yabonye ikosa yasabye ikigongo reka ndamworohereza caranyorohereza ariko iki kinyamakuru cari camaze kuremwa n'abafana bari babonye bijya bigano nashize ko baravuga ati koresha umwanya none ntiwobandanya turyohereza ngaha nyene na hari ababandanye baturyohera mube benshi muturyohere ku mpande nyinshi ce ndumvira abafana nkuko namwese ndazi ngaha mukora ibintu kubw'abafana